bahatwemerera mugume hafi mubikunze. Kiongozi bo hicara ngaho ni sawa, bagume hafi. Twongere umukunzi wacu Kristo amashimeshi. Haleluya. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Bibiliya iravuga ngo mu mahema y'abagorotsi haba ijwi ry'impundu n'ijyagakiza. Mu mahema y'abagorotsi rabo kwegereye umuraboti ni sawa ko turi mu mahema y'abagororotsi, hari ijwi ry'impundu wumva. Amen. Umuvyeyi yagihagaze, reka dusome ijambo. Namwe muhaguruke, nimba ndabizi ko dufise umugenzo umwe mwiza, si n'umugenzo kubaha ijambo ni Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo Ezira ahagurutse azingurura umuzingo w'igitabo, akiwuzingurura ngo abantu bose barahaguruka. Kubaha ijambo kuko niryo ritugize. Mu nkundire dusome, turasoma Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa 17 na 18. Naho gusa nshaka ko dusoma, ahandi baraza kuhadusomera mu Baheburayo igice ca kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Umusomyi mwiza araza gufata mikro, amututirize mikro aze kudusomera aho hantu tuza kuhasoma twicaye. Ariko reka dusome Abanyefeso igice ca mbere 17 na 18, twumve ico ivyanditswe vyera bitubwira. 17 mwahageze, haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. 18 ngo amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ivyari vyo, mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'iragi ifise mubera. Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Murashobora kwicara, murakoze cyane. Haleluya. Amen. 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 Ndumva amen ititeze igitangaza abasha. Amen. Haleluya. Turashimiye Imana yo mwijuru gusubira kandi kudutera iteka tukagaruka muhira. Turabishimiye Imana cyane. Hano ni muhira. Ibisi gushikuza ntabwo ari kirokore, ntabwo ari gikizwa. Je suis à la maison. Amen. Aha ni muhira. Uheruka ngana narabibabwiye, mubikunda mutavyemera ni muhira. Ntabwo ari sengesho ryanje ko aho ndi vyokwanka, kuko siyo gahunda mfise, ariko haramutse hagize ikintu kibaho hambere nirukira naha, kuko hano ni muhira. Urumva mpagaze neza cyane, kuko aho mperereye hariya nzokomera cyane, kuko nta mpamvu yuko umwasi yonyiganza. Burya mwasa kunyiganza yabona amanza kurondeza agira enquête, akavuga ngo uyu muntu ni namusuguma, hari ikimusama, abonye gihari aca bivamwo. Burya henura babona batagira aho baje. Je nararonse umuvyeyi basugumye canitabariza. Yesu nashimwe. Amen. Bwira mugenza watukwiye kugira umuvyeyi, kuko umuvyeyi niyo couverture yonyene.
abantu mu gatondo twari kumwe nababwiye nti iyi si Imana yayihaye abantu babiri, ntuze witegura gatatu ntirikira nitegura kumuzanamo kugeza none, kugeza n'isaha izokurirwa ifise abantu babiri. Isi ifise umwami n'umuherezi. Uburiya aho hantu habiri kaba kakubanye, ifiswe n'umwami n'umuherezi. Nibo Imana yahaye isi, nibo bakontorora isi, nibo batuma ibintu bigenda neza. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Ego turayishimiye rero yuko yabonye ko turabo kwizerwa, idushira mu mugabane wabozezwa umurimo wayo. Turanezerewe mama, bonane. Mama twari bwaramukanye kuva umwaka utangura, twavuganye kuri telefone. Ntabwo ari we yampevye nije namuhevye, ariko kubw'impamvu nshobora kuzokwisobanura ko ninaza kugira ngo amanza nkwega amatwi ambaza hondi, kuko we waremerewe kuyakwega. Yesu nahabwa icubahiro. Ariko ndanezerewe kugaruka muhira mama, ndaryohewe kubona mwaratwiyumviriye ko mugasubira kudutumira, nubwo tuba tubizi yuko hano ari muhira, ariko niteka rikomeye kumva kandi umuvyeyi akumbuye umwana akavuga ngo ngwino turakwifuza koza ugatanga umukate. Turashima Imana n'uburongozi bundi bwose mufatikanije kuyobora uyu mukumbi w'Imana, ubwoko bw'Imana. Imana ibaho umugisha mwese, umuryango wahoshe bo mwese aho mukoraniye ngaha, Imana ibagirire neza. Umuryango wa Gravity urabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero reka tuganire ijambo, naje mu mutima w'ijambo mufise ry'umwaka, kandi byari bikwiriye ko nza muri uwo mutima. Mufise ijambo ry'amahirwe, umwaka wo kugira amahirwe. Natwe hiyo dufise ijambo ry'impore impande zose. Uravyumva nyene ko ari ibintu bifatanye. Iyo uronsa amahirwe ucugira impore, amahirwe niyo atanga impore, amen. Urumva ko bifatanye. Natwe iri jambo ni iry'iwacu. Aba Gravity barabizi ko ijambo ry'amahirwe ari rwacu, kuko no mu vy'Imana yatuganiriza riguma rigarukamwo ijambo ry'amahirwe. Haleluya. Rero ngira mbaganirize, turangije dusenge. Nibaza ko ntatevye cyane gutazira, nayo ndahakumbuye muhira uzana n'ibintu byinshi. Tugiye tuganire teme cyangwa topic ivuga ngo kumenya amahirwe ufise no kuyabera amaso. Niryo jambo ngomba ko tuganirako, kumenya amahirwe ufise no kuyabera amaso, kuko ndaza gusobanura iyo utabimenye ingene bikugendera, amen. Naherekejwe ndi kumwe n'umuryango, nibaza yuko bitoba vyiza ko nogenda direct ntabasavye baramutsa bamperekeje. Muramutse umuryango wacu twagendeye, muhave hasi gusa mupepeye. Ndi kumwe n'umwamikazi wanje, ndi kumwe n'abajenama mw'ishengero, abadiakoni, ndi kumwe n'abaririmbyi mwababonye. Abamperekeje mwese muhaguruke, umwami Yesu abahezagire. Nabo bari bahakumbuye, amen. Murashobora kwicara. Nihuta rero, ndasavye mumfashe munyumvirize mvuga ibi bintu muzoba mukoze. Amahirwe ya mbere waronse ayariyo. Kamanze mbabwira amahirwe ya mbere. Amahirwe ya mbere twaronse, abaza kwandika murashobora kwandika, ariko ndashaka cyane mutegere ico ngomba kuvuga, kuko tugiye tugane kuri iryo jambo rivuga ngo kumenya amahirwe ufise ukamenya n'uburyo uyabera amaso.
kubera iki tubera amaso amahirwe twaronse? Nuko amahirwe ni ikintu udashobora kugumana ibihe byose mu gihe utakibereye maso. Amahirwe aragenda, amahirwe aragenda, nk'uko amahirwe ashobora kuza kuramutsa agasanga ntayo witeza akabandanya. Amahirwe iyo utayabereye maso aragenda. Amahirwe si ikintu wamana, si ikintu wovuga ngo ndacanjanjwe ko ndagisamaye ko uko namaze kugihabwa ngo kirangumako. Amahirwe arashobora kugucika. Yari yaguteretse hariya hejuru, mu mwanya mutoya abantu bagasubira kukubona kandi uri hasi, hama bagatangazwa n'ingene bariko barakubona uri hasi barigeze kukubona uri hejuru. Kubera iki? Kutabera maso amahirwe. Ndashaka rero ngo mumenye amahirwe ni menshi cyane. Hano musi y'izuba dufise amahirwe menshi cyane. Amahirwe ni menshi 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 menshi. Imana itanga amahirwe menshi. Mugahamwe n'ubwinshi bw'amahirwe, ayo mahirwe yose menshi afise rimwe yurirako. Kuko ngaha anye ngomba kuvugana n'abantu bamaze kuyahabwa. Ntekereza ko benshi mu bantu bari ngaha ayo mahirwe ya mbere mushobora ko mumaze kuyaronka. Abandi naho mutarayaronka ukiyumva nturimwo, ntuve ngaho utayahawe, kuko nico curirizo, niyo mahirwe akwega yandi mahirwe. Reka rero mbaganirize amahirwe ya mbere twahawe, ari nayo dukwiye kubera maso kurusha ayandi mahirwe yose, kuko ayo mahirwe niyo azana ayandi. Yesu nahabwa icubahiro, Yesu nashimwe. Ndabizi ni apremidi bamwe mwa mwaciye muhira, ariko koma mugenza mubwira ati n'umwanya w'ijambo, reka kumenyera mu nzu y'Imana, reka kwame mukome gatoya ati umviriza papa agira kuganiriza. Amen. Yesu nashimwe. Muturabire mu Baheburayo igice cya 2, umusomyi mwiza aturabire mu Baheburayo igice cya 2, Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Umusomyi mwiza wabampereye mikro anyarutse kugira ngo tucunguze umwanya umwete. Haleluya, haleluya. Amen. Ninde yahawe gusoma? Merci beaucoup, merci. Avuga ngo ntitwanjanjwe ku gakiza. Ngwino mama, ngwino soma. Nicyo gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ibyo twumvise, kugira ngo ntidutwagwa kayombekere tukabivamo. Manzurorere muvyeyi wanje, umfashe rero ndorere ko anteye iryo teka gusomereka, nzora gutwa nkubwira uhagarike gato. Amen. Kugira ngo abantu bumve neza. Amen. Amen. Mumvise ukuntu basomye ijambo ukuntu ritanguye. Nico gituma dukwiye kugira gute? Kwitwararika ivyo twagize gute? Ivyo twumvise. Duhamagariwe kwitwararika ivyo twumvise. Ndabira umuntu muri kumubaza ati hari ico wumvise? Kuri mu bwami hari ico wumvise? Hari ico wumvise? Yuda, apana Yuda Iskariyote, mu rwete Yuda yaranditse aravuga ngo bene data mu nkundire ndabibutse nubwo sanzwe ndabizi ko mubizi. Uru rugendo si urugendo rwo guhana ibintu bishasha, ni urugendo rwo kwibutsanya byinshi twaravyumvise. Aha rero umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo mukwiye kwama mwitwararika iki? Gushira umutima kuvyo mwagize gute? Mwumvise. Manuka muvyeyi wanje. Kugira ngo ntidutwagwa kayombekere. Kugira ngo ntidutwagwa kayombekere tukabivamwo. Mu yindi mvugo Bwana asifiwe. Amen. Yes. Amen. Yemwe ni munyereke ko muri ko munkeneye. Mubinyereke ko munkeneye. Urazi kuvuga ukumva uri kuraterera bikakugarukako. Ndavyanse mu izina rya Yesu. Nimwakira ivyo nazanye n'ivyiwanyu. Sivyo ga papa Sogo. Ivyo turiko turatanga n'ivyanyu, nimwakire mukureho ubunebwe. Kuraho ubunebwe, kuraho igikonyozi gikureho. Bwira mugenza wati vyuka, wake up.
vyuka ari ikintu Imana igira ivugane nawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Dushobora gutwarwa akayombe kere tukabivamwo. Kubera iki? Impamvu yotuma tubivamwo niyi, ni impamvu yo kwirengagiza ivyo wumvise, kwanjanjwa kuvyo wumvise, kuvyo turiko turakubwira uyu mwanya. Ibinyene ndiko ndagukangurira ukumva gusa ko turiko turavuga, mama gahagarara ngaha, uwundi we soga gahagarara ngaha akavuga, ukumva nibisanzwe. Bene data, ikirere cyo kumenyera mu nzu y'Imana kiriko kigenda kiganza ku munsi, mugabo ngira ndakubwira, bikagutera gusanga wamaze kumenyera mu nzu wanyu, wamaze kumenyera ijambo, ushika ngaho uzi neza programme ingene imitegereza kugenda. Muganagira nakubwira ikintu giteye ubwoba hatari iri muri ivyo, nuko izi diri turimwo, aka kazi turimwo, ejo aho bukera uzokumigwa. Ejo aho bukera uzokumirwa. Urabona iyo twigisha abantu tukababwira inkumi 10, 5 z'ubwenge na 5 z'ibijuju, izi nkuru turamaze kuyumva. Jewe niyo natanguranye nayo mu gakiza, tumaze kuyumva kenshi termake tusigaye twumva umenga ni ibintu normal. Mukwiye kumenya ko zijya nkumi bita ibijuju zari mu ishengero. Zijya nkumi bita ibijuju ntabwo zanka Yesu, kuko nazone zari mu biteze Yesu. Zijya nkumi nazone zari zikeneye kubona ijuru, mugabo zabaye mu ishengero ari bijuju, zitazi kusirikana, zitazi gushira umutima kuvyo ziriko zirumva. Turazisoma mukumva ngo Yesu ngo bacira umugani, ukacamuvuga ni migani, ariko umugani ugana kariho, umugani ugana kariho. Ego zari zirore, mugabo zabaye mu ishengero zirinyoha, zirengagiza, zifata ibintu ko ari ibintu bisanzwe, zaramenyereye umushumba, zaramenyereye urya mutunzi. Mu gatondo nabikishijeho, ndiko ndarongora ko sije nigishije. Mu gatondo nabikishijeho ndabwira abantu, ndabwira nti urya mutunzi yagiye mu muriro hama Lazaro urya mworo ahagenda mu gikiriza ca Aburahamu, yagiraniye ikiganiro na Aburahamu, baraganiriye kubera gukanguka n'ahantu yisanze, nubwo babwinshi n'ukubona ububi bw'ahantu yisanze. Yageze ahantu yinginga Aburahamu, aramubwira ati Aburahamu we, ndakwinginze numfashe uma kandi kanya cyangwa urabundi muntu worungika cyangwa ubwire Lazaro asubire ndamutume, ndamuhereze adresse yo muhira, ndababwire bene wacu aha hantu ntibase bahazi. Nabwiye mu gatondo abantu turi kumwe, ndababwira nti Aburahamu yamusubije ijambo butariko muritaho ngo mushire ku mutima. Aburahamu yababwiye ati umviriza mon fils, nuceceke nuriho ibikwiranye n'ivyo wakoze, hama basigaye hariya hejuru twebwe ntidufise ububasha aho turi bwo kugenda kubabwira. Niba tumvira Pasteur Denise nkuru nziza, genda usome Bibiliya. Niba tumvira Pasteur Irakoze Olivier, niba tumvira Pasteur François, niba tumvira Pasteur Kanaka, Pasteur Mariko wa Life Center, niba tumvira Apotre, niba tumvira barya bari kumwe, twebwe ntaco dufise twobafasha abasigayeho hariya. Ejo aho bukera, ndabira mugenzi wamubwira tejo aho bukera uzumigwa. Menyera gusa, we gumenyera inzu y'Imana, bimenyere, menyera, ejo uzumirwa. Mani habwe icubahiro yuko mu nkumi 10 harimwo 5 z'ubwenge. Imana habwe icubahiro ko harimwo 5 z'ubwenge, zizi kubika, zizi kuzirikana, zizi guterama, zizi kumenya gukenguza ibihe, gushishoza, kumenya ngo ibihe bigeze he. Ewe wa muteramyi we, ijoro rigeze he? Umuteramyi arishura ati bugiye guca, ariko nibwamara guca busubire kandi bwire. Amen. Umwaka w'amahirwe. Amahirwe ubu benshi ngahanye bari mu mahirwe, ariko aratargetinga ati noti ririnjira umwaka gasha.
abantu umunsi tugiye tubaha ijambo ry'umwaka bakarisamira mu mubiri ibyifuzo birarembeje abantu ariko bare abose amahirwe uyu mwaka ndayubaka uyu mwaka barampa urufunguruzo uyu kugira ngo bashishuze Yesu yarababwiye ati mwabicujumwe kubera iki atabwenge mugira kubera iki mutazi kugenduza ibihe byo kugororoka kubera iki mutabaziriza ibihe byo kugororoka baziriza iby'imwemu icy'imwemu nicyo kivyara icy'umubiri ntabwo ari icy'umubiri kivyara icy'imwemu igipfiriye mu mwemu sinzi ko nigeze kubibabwira ngaha igipfiriye mu mwemu umubiri ntushobora kwentervena mugabe igipfiriye mu mubiri warubatse mu mwemu imwemu irashobora kwentervena mu mubiri nta muntu yanyumvise bwira mugenzi wawe umubwire ngo itwararika iby'imwemu nivyo bikugize nibwo buzima Bwana asifiwe Imana ni mwemu n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwemu no mu kuri Imana si umubiri Imana ni mwemu wowe komeza uze wicare muri izi ntebe nziza n'ishengero ryiza gutya mu kibiribiri gusa we wicare mu kibiribiri umwe wese azoriha ibikwiranye n'ivyo ariko arakora nta ngorane vyaba bibi canke vyaba vyiza kila mutataripa kakiza amahirwe ya mbere twahawe ibindi vyose vyurirako niho ngomba guteba ahandi nza kuhaca nk'akaravyo mugaba ahandi niho ngomba guteba mama nsomera muvyeyi wanje umurongo wa kabiri kwijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho kandi ibicumuro no byose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye tweho tuzokwikiza dute mana we nitwanjanjwa ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise naho muvye naho wahejeje tuzokwikiza dute amahirwe ya mbere dufise ni kuba Imana yaradukuye mu bwami bw'umwijima ikatwimurira mu bwami bw'umuco ayo mahirwe yo kwimurwa ikadukiza ubwami bw'umwijima yamangiza kudukiza ubwami bw'umwijima ikadukura muri ico kibanza ikatwimurira mu bwami bw'umuco aya mahirwe yo kuba twarimutse aya mahirwe yo kuba twaracitse ku icumu mesherzame yawo umenya yuko uri umurescape wo ahagakiza ntiho gakinishije burya waracitse ku icumu wewe waracitse genocide wewe Bibiri ivuga ngo ingero y'icaha ni iki ingero y'icaha ni iki umvi amahirwe yo kuba Imana yaradutoye yaravuze ngo simwe mwandonde ariko nije nabaronde simwe mwankunze nije nabanje kubakunda amahirwe ya mbere ukwiye guhereza uburemere kurusha ikindi kintu cyose nagakiza Bibiri ivuga ngo uzokwikiza gute niwanjanjwa kugakiza kangana gutyo kamanje kuvugwa n'umwami wacu Yesu Kristo kagakomezwa na Irakoze kagakomezwa n'umuvyeyi wayo ubu turiko turagakomeza ukakanjanjwa utaponaje uzokwikiza gute ngaya mahirwe ibindi nayo ngo napokea ngo nachukua ngo basi ngo ngiye gukora acte prophetique uzikora uzi neza yuko uri fisi icuririzo cyitwa gakiza gashitse mu mutima wawe pana ya bujanja mambo ya bujanja ibi bintu nama nabwiye abantu ubirimo cyangwa ntavyo urimo kwigirisha ntibibaho ubirimo cyangwa ntavyo urimo ibi bintu biraruhisha iyo utabirimo neza nico kintu cyambere nabonye biraruhisha iyo utabirimo neza nivyo bintu vya mbere biruhisha kurusha ibindi bintu byose iyo utabirimo neza ubirimo cyangwa ntavyo urimo ushatse guhitamwo wewe tinya ikintu bibiri tubwira ngo udashushe ntunakonje
imana ubwayo ikavuga ngo ndakuvumisa ndakudahwa ugifashe nk'igisanzwe. Mwe mwumva icyo kintu, ariko kubera ko abarokore bakino gihe mudafatana uburemere ikintu imana iri kiravuga, mwumva ikintu ari ikintu gisanzwe. Imana kubwira ngo nutashuha cyangwa ukanye uve muri ivyo bintu uhagare mu mwanya umwe, ndakudahwa ko sinkunda umuntu atambikiza. Ibi bintu ubirimo cyangwa ntavyo urimo. Uburyohe bw'ibi bintu, kugubwa neza kwawe nuko utegeza kubirimwo neza cyangwa utabirimwo. Niyo sekirite yawe. Kandi Imana ibonye utabirimwo ntuze kwigora kwishushanya kwiyambika maske mu nzu y'Imana ukavuga ati je vraiment nduyu meze gutya. Mungu hawezi kuya kule nje wakwe kukusumbua. Juna wewe haumusumbui. Kwa sababu gani? Watu wanaoingia kanisani bishushanya njo benye banasumbua kanisa. Abantu babirimwo batabirimwo nibo bagorana mu ishengero. Abantu babi wabo y'umubiri mu mpemu hafi y'umubiri, n'umwanya muto yo gutsudomeka gato yabayinje mu mubiri, mu mwanya muto y'abafadisi tuvanga anye ukwizi anezero ari karavuga amen ngaho gicaniro niko subira kandi gutera igipindi ari kwikontwari. Byose birangana, byose biraryoshe. Nkagikangwa memuzowe ya Mungu iyo yaje mu ishengero, uwundi umwana ari ngaho yishakira Imana we ari karamutagetinga. Abantu batabirimo neza nibo bari kwaragorana mu nzu y'Imana. Arakini fimbo ya Mungu iko juu yao, inkoni y'Imana hano ntihakinishwa. Mungu hazihakiwi. Biblia inasema Mungu hazihakiwi. Unachokipanda ni lazima utakivuna. Ico biba uzochimbura. Ntigabitanye Imana ikwishurana ibihwanye n'ivyo nawe ukora. Tuzokwikiza gute? Tuzokwikiza gute? Nitwanjandwa kugakiza kangana gutyo. Twamanje kumva n'umwami wacu Yesu Kristo. Kakaba kariko karakomezwa n'abavuga butumwa buyu munsi. Bo muri iki gihe uzokwikiza gute mu gihe uri kuravyanjanjwako? Amahirwe akomeye dufise nuko twamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, akatubwira ngo ndabakiriye mu ruhongore rwanje, ndabakiriye nk'abana. Niyo mahirwe, ibindi byose vyuririrako. Ibindi byose vyuririrako. Ibindi byose vyuririrako. Tuzokwikiza gute? Uzokwikiza gute mu gihe uri kuranjanjwa? Ibi rero murabivuga mugatamwibaza muriko mubitwara ku mwisho w'ibihe. Urumva kwikiza ni cya gihe inzambi zo bivuze. Oya, iri jambo riko rakora uyu mwanya. Ntiwikiza. Ico urondera gukora cyose ntikigira amahirwe, kubera Imana urayikinisha. Agakiza kayo uragakinisha. Genda mu basome mu Baheburayo igice cya 6 hari ijambo rivuga ngo murengane ivya mbere vya Kristo, mugeraho mushobora kwezwa gose. Kuko Bibiri ivuga neza, Musa hasomye avuga ngo kuko abatamiingabire y'Imana bakakira ku bushobozi bwa mpwemu yera, bagafungura ivya mpwemu, iyo baramutse baguye nta yandi mahirwe abagihari kugira ngo basubire kandi guhaguruka. Ngo kubera iki? Ngo babafasha amaraso ya Yesu Kristo ngo bakayahindura ubusa, bakayahonyora. Handi mahirwe abatamiye kuri iyo ngabire. Tuzokwikiza gute nitwanjandwa kugakiza kangana gutyo? Mu mwanya mutoya ndashobora kuba ninga, mu mwanya mutoya nkabasengera, ni mugoro w'ibitangaza, nkamagara Imana, nkayihamagara Imana igakora igitangaza. Waragendana ubumuga agatambuka. Mugasivyo bisobanura yuko hari karaja mu rugendo rwo ruja mu ijuru. Imana irashobora kugukiza kandi uri umupagani, mu buntu bwayo ikagukiza. Kuko hari abo yakiza bagashaka kumubwira ngo ndagukurikire, akabara akavuga atoya mwe muzogwa mu nzira, twandanye wanyu.
nundi akamubwira ati wewe ngwino wewe ndabona ari sawa uri determine kubera ikuburyarya jiwaza aheje kwakira igitangaza muga Imana yamusesa mutima akabona ko kubukurikira ari bishobisho Bartima aramubwira ati ngomba kugukurikira Imana ibona ko ari sincere avuga ati yego nkurikira uwundi nawe wa wundi yabwira Imana ngo ubikunze uwo mpumanura Yesu aramubwira ati ndabikunze mpumanura kubera ibishobisho byo kubona ingene ibibembe muvuye ko acabwira Yesu ngo ndagomba kugukurikira acamubwira ati oya asubira iwanyu nakubonye imbere wewe zongora subira iwanyu Yesu ashimwe cyane ni kuvuga ngo ibitangaza sivyo ibitangaza nibisanzwe kubera iki tuzokwambara uwundi mubiri sivyo twari dukwiye guhagarara ko cyane ariko bibiri tubwira ngo ntitwanjanjwe kugakiza kangana gatyo twamanje kumvana umwami wacu Yesu Kristo hari uwo turi kumwe yovuga amen Bwana sifiwe muriko muranyumva ico niko ndavuga kwanjanjwa kugakiza umuntu wese ari muri kino kibanza ari karanjanjwa kugakiza amahirwe umuvyeyi yabatangarije uyu mwaka ikuremo hakiri kare Imana izogendera abantu bari seriye Imana izoha amahirwe abantu bazi ico biteze icarico amahirwe nayo mu mpemu ewe gayo muntu umukundwa ndagusengera umererwe neza muri vyose nkuko ubugingo bwawe umerewe neza bitangurana indani hama bigaseruka hanze umererwe neza ariko nkuko ubugingo bwawe bumerewe neza niyo mpamvu biri tubwira ngo umuntu wese amuziga kwivyo agira gute avugira gute none wowe uramuziga kwivyo kandi uri mu makorose ivyo ntibiza mwiriwe turacakundanye Yesu nashimwe cyane ivyo ntibiza uko niko kuri tutababwiye ukuri turababesha foko tuza turababwira ukuri turi mu bihe vya nyuma foko tubabwira ukuri umwe wese yitorere papa nazokubaza ico utumvise azokubaza ico wumvise mahirwe aya mbere rero nagakiza bwira mugenzi wawe mwicarane umubwiye ati reka kukanjanjwako reka kugafite inatisha ibindi byose vyurira ngaho naho vyuririra tugiye ku kintu kindi amahirwe ya kabiri ukwiye kumenya nukumenya uriwe n'ico umaze mu bwami wimuriwemwo kumenya uriwe ukitora ukamenya ati je nduyu kuvuga ngo nduyu si kuvuga ngo ndirakoze Olivier ndi Samuel ndi Jean Marie oya sivyo kumenya uriwe nukumenya ico wavukiye Bibiri iravuga mu Banyefesi igice ca mbere ku murongo w'10 ndatekereza ca mbere umurongo wa 10 n'amata ca kabiri ku murongo w'10 Bibiri iravuga ngo kuko turi biremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu turemegwa imirimo myiza iyi Imana yaduteguriye kuva kera hose kugira ngo jewe na wewe tuyigenderemo ni kuvuga ngo umwe wese yicaye ngaha arafise imirimo myiza data yamuteguriye nico gituma buri muntu wese afite destin yiwiwe kandi ibinye iyo umenye rero uriwe ukamenya n'ico wahamagariwe kuba no gukora muri ubu bwami mon frère ma sœur nagenda kubwire yuko atabintu vyoza biragutesha umwanya mu rugendo kuko induru ni nyinshi kigihe hari induru nyinshi urusaku ni rwinshi ibihamagara ni vyinshi mwisoko iyo ugiye utazi ico ugiye gusuma uwindagara hamagaye uritaba uwitomata uritaba uwimyanya mushuma uritaba uwindagara mbisatiye kubera iki winjiye mwisoko utazi ico ushaka muga winjiye wamaze gupfuga ati nkeneye umukeke indagara nubwo zose zemera zigasarara udashitse ku mukeke ntuhagarara bwira mugenzi wawe ati ubu bwa murimwo urazi ico urinde wewe uhashaka iki turi mwisoko turatevye mu rugendo ko tuba twitaba ikintu cyose Olivier nuguhinduka ati je sindi imbwa simpindukira je ndi imbwa ukabandanya kuko urazi ico uri kurarondera Bibiri ivuga ngo
utumbere Yesu wenyine, kuko ari we nyanduruko yo kwizera, niwe yagutanguje kandi niwe azogusoza. Amaso yacu ariko araraba Kristo. Bibiliya iravuga ngo bunamuye amaso ntibagira uwundi babona atari Yesu wenyine. Igihe tugezemwo nico kubona Kristo mu rugendo, ureke kwitegereza ibiriko birasifura ibihamagara. Mwiriwe, sinarenze protokole, nimunkubite nigarukira. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Bwira mugenzi wawe tumbera Yesu wenyine, niwe nyanduruko yo kwizera, niwe nyene ukwizera, niwe agutanguza ni nawe agusozera. Ukwizera natanguranye na Yesu, ni Yesu yagutanguje, ni nako kwizera kuzonshoboza gusoza amahoro. Nico gituma Paulo yabwiye Timoteyo ngo narwanye intambara nziza, apana y'amasengesho, apana yo kwisonzesha, narwanye intambara nziza yo kwizera. Wanasifiwe mana we. Bantu bavuga ubutumwa muri ngani, muvuge Yesu, nimumuvuge mumuhamirize. Erega Yesu yaravuze ngo agiye gusezera ishengero, yararibwiye ngo aduza amaboko ararihezagira, arababwira ngo mugende murore mu cyumba cyo hejuru, ngo muzohabwa ubushobozi muhemuyeraniye bazako. Umva icyo yasize ababwiye, muzoca mumbera ivyabona. Turi vyabona vya Yesu. Nico gituma Petero na Yohana babwiye barya abafarisa n'abasadukayo bariko barakubita, barababwira ati nukuri nimba bibereye mu nyonga z'Imana yuko mwodutandukanya n'uwo Yesu, nimubikore. Naho ubundi twebwe ntidushobora kureka kuvuga uwo twiboneye, uwo twikoreye, ntidushobora kureka kumuvuga. Haleluya, ntidushobora kureka kumuvuga. Abantu urabayitegeza kino gihe ukibaza ati mbe yatumbere umusaraba w'igisuma cy'iburyo cyangwa cy'ibubamfu, ukiva ati mbe yatumbere uhe musaraba. Erega imisaraba ni itatu, mbarizo muri kumati we watumbere uhe. Raba neza ntusanga uri kurakurikira cya kindi cyavuga ati rero nimba warakoze ibitangaza nanje ntura ngaha, uri kuhe musaraba. Ubushobozi bw'umusaraba kubizera n'ubushobozi, kubizera ni imbaraga zikomeye. Wanasifiwe. Gakiza. Ikintu cya kabiri, kumenya uriwe. Ndabira Abanyefeso igice cya kabiri cya mbere ku murongo wa 18 17-18. Abanyefeso twahasomye, ndashaka dusubire tubasoma, niho ngomba kugenda gusozera. Cyenda babwira ingene amahirwe umuntu ayaronka, ndanababwire n'ingene uyatakaza. Nsozere dusenge mubinyemereye. Ngwino muvyeyi wanje. Ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ego data wa twese w'ubwiza, ego ibaho umutima w'ubwenge, umutima w'ubwenge. Ngwino mama wanjye. No kuyimenya, no kuyimenya. ngo amaso y'imitima yanyu yihweze, amaso y'imitima yanyu yihweze, kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa, kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa, no guhamagara kwayo ibyo ari byo. mumenye n'itunga ry'ubwiza, giragi ifise mubera. Ndabira ku murongo wa 15 wumva waningera, kugira ngo bumve abo Paulo yari karabwira baribo. Muhava mwiyumvira ngo yari karabwira abapagani bataramenya Imana. Nsomera kuri 15 ibibiri itanga umuco. Nico gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe. Manzu ndore muvyeyi wankundira muvyeyi. Numvise iki? Ukwizera umwami Yesu mufise muri mwebwe. Muravyumva ko ari abantu bamenye Yesu? Yego. Mwavyumvise? Yego. Mwavyumvise? Yego. Paulo atangura ababwira ati nanje maze kumva ukwizera mufise mu mwami Yesu. Murumva ko ari abantu bizera. Manuka muvyeyi wanje. Nico nashatse kugira ngo bumve. N'urukundo mukunda bera bose. Barakundana. Barakundana. Turakundana. Sœur en Christ, frère en Christ, byari bihari. Muga Paulo agiye kubaraba aravuga ati mwebwe hamwe no kuba mwicaye mu ishengero muraho ntimunazi n'ivyo mwizigizwa, ntimuzi n'umuhamagaro wanyu. Ngomba kubasengera ngo amaso y'imitima yanyu yihweze.
amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ivyo mwisigizwa n'ihamagara ryayo. Wiyumvira abantu bafise ukwizera muri Kristo, abantu bafise urukundo hagati yabo, mugabo batazi ico bizigizwa bako tumukanisa. Uko mu kanisa ntuzi kuri muri protokole, ntahuzi jewe nagiye narerewe ahantu hatari horoshe cyane kugira ngo bihute kubona ingabire yawe. Niho narerewe, ntivyari vyoroshe kugira ngo ashobore kubona ingabire yawe. Kwanza no kuyibona mbe bayibonera he twacara hari inyuma warabira kure cyane. Urumva je nari ndayizi narayibwiwe kuko je natanguranye umuhamagaro namaze kubwiga uwariwo. Mugabo cyane isanga mu ishengero batitayeho gushaka kurera ingabire z'abantu, ukabaho uri giswi cinobera kuko ryari ishengero ry'ikiyaga hariya batasha abandi ukabitegezwa vuba terezo trezanfu abandi bokagumura. Ndabiravye ndavuga nti nubwo ndi ngaha ndahakunda, baririmba neza rwanje na adoration ninajisikia nyumbani, ariko ngiye kuraba muri agenda ivy'Imana yambwiye kuvyerekeye umuhamagaro ndavuga nti je nibaza yuko nshobora kuba ni ari indoto gusa, ari ibintu nabonye muga bidafaditse. Ca navuga nti reka rero ngerageza handi numve niyumviriza aho vyoshoboka. Nja mu bazezwa suku, nahamaze imyaka 3. Naragoranye bene data, naragoranye mu bazezwa suku. Kubera iki? Sinagenda ngiye gutura abandi barateruka bona n'umuhamagaro wabo, je nkabatera inkuru. Nama mu nama muri gacaca baguma bambwira ati Olivier wewe nibiki, mugabo naho nyene navuga ndi kubera ubugaragwa bwinshi kwa gatanu bararya. Nkiteruza 2 3 hamwe nkinyegeza kugira ngo ndorere saa 7 zigere turye. Rena ariko arantwenga haraho tuzinanye Yesu rashimwe. Ndamaze kubwirwa mugabo nta coaching, sindiko ndaronka abantu bandera kugira ngo bamotive bambwire ko vy'ukuri nkwiye kuramiriza muhamagara. Cyane isanga ndiko ndarondeza nkiyumva shaka kuja muri protokole, nkiyumva muga protokole nkabona biragoye. Naho ne protokole yaho yari yigisoda, nabona kwinjira bagukurikirana umwaka kwabwa taha ahantu n'igisoda nibirebire. Nkumva sinoja nja mu bakoropa ibiranga, nkumva sindi mu mwanya wanje, ariko nabumbura kanwa naganira gutya nugure Bibiliya nkumva birapasa, nabumbura kanwa nkumva birapasa. Mugabo nkabura motivation, nkabura ikintu kimbwira ati go ahead, bandanya, hari iki Imana igomba gukora, genda uri gikoresha. Ntitwabaronka nukuri, nabwije ukuri na biro sinashobora kumenya hiherere ngo ngende kubaza. Imyaka irengi 8 cangira rero ndavuga nti ubu rero reka some Bibiliya numvite ijambo ry'Imana rimbwira. Mu gusoma ijambo niho nagenda nkwegegwa, Imana ikankwegera mu masengesho, kuko nagoma ndabwire ko mpwemu yera n'umwigisha ruta abandi bigisha bose. Agenda nkwegera mu masengesho, nkangura ibihe byo gusenga. Bibiliya iranyigisha kwisonzesha, Bibiliya iranyigisha iminsi 7, iranyigisha 21, iranyigisha 40, iranyigisha 100. Ubuzima bwanje, ubuzima bwo gusoma no kwisonzesha, ubuzima bwo gusoma no kwisonzesha. Nasohoka gutya hamwe n'agahuzu kanje kadafaditse, bantumira muri serire nkarekura ubushobozi. Bavuga ati nubwo impuzu idafashe hari ikindi kintu kirenze iyi mpuzu mbona, nkumva ndi motive. Mpemu yararambwira ati uzokwigishwa nanje. Niho reya ntaho jirambwira ati ntama icara harya ntukeneye ukurera, komeza unyegere je ndakurere, komeza unyegere ndakurere. Paulo yarababwira ati narumvise ukwizera mufise mu mwami kugira ngo ngende gusoza, narumvise urukundo mufise hagati yanyu, ariko nabitegereje mbona muntwaye mu masengesho yo kubasengera kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibahereze ubwenge n'ukuyimenya. Wiyumvira abantu bicaye mu ishengero, abantu bazi Yesu, abantu bakundana, ariko ugisifuye cyose yitaba. Kubera iki? Ntazi ico yizigizwa, ntazi n'umuhamagaro wiwe. Amahirwe ya kabiri akomeye
nukumenya muri ubwami cyo wahamagariwe. Urinde wewe uhamagariwe he? Nutabimenya ukita mu banyamasengesho uzobagora, ukita mu bazezwa kuzogorana. Ukwiye kumenya uhamagariwe. Imana iravuga bene data, uyu murima nuwayo. Niyimenya umwe wese ahimuprasa, mugabe izoguprasa ahantu utayegeye ngo uyibaze. Yegera ikubwira ivyo wisigizwa, kuko biraruhisha. Nibi navyo biraruhisha. Gukorera mu muhamagaro atari uwawe biraruhisha, bikwegamwo jaruzi, kuko ntiwevuriwa. Ababihagazemo bari mu mwanya wabo baguma bakuja hejuru. Iyo utabimenye rero ugatangura kugorana, jaruzi, guteranya, insaku. Muze mwitegereza abantu mu madepartement atandukanye. Nimwumva umuntu agorana muri departement kanaka, umenye ko ari umuntu atazi ico yizigizwa. Abantu bazi ico bizigizwa bagira amajambo make, kuko araza ari mu mwanya wiwiwe. Yesu nahabwa icubahiro, ari mu mwanya wiwiwe. Ndabasenge ngo amaso y'imitima yanyu yihweze, kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo. Ndabiro mwicaranye mubazi vy'ukuri kukijijwe, urazi ico wahamagariwe. Ko ari ingorane zirega ngaho, hano hari ingorane. Amahirwe aguma kurengana, amahirwe agusanga mu kibanza cawe. Amahirwe ntagusanga uri kurahangayika, amahirwe agusanga kuri poste yiwawe. Amahirwe ntashobora kwiyazarda ngo afuye kuza ngo pa ngo ndakuguyeko, agusanga ku kibanza wahamagariwe. Iyo uri mu mwanya wawe nta opportunity nimwe ya dati kurengana. Iyo uri mu mwanya wawe akaryo kose kaje usanga kaje kubwawe. Ikintu cyose ubonye ukibonamwo opportunity, kubera iki? Uri mu mwanya wawe papa kugomba. Wanasifiwe papa kugomba. Uri mu kibanza ubarizwa, kumenya ivyo wizigizwa. Nihuta rero sozere kuri ibintu bibiri. Amahirwe umuntu ayaronka gute? Amahirwe umuntu ayatakaza gute? Niho conclusion ngira nugarire ngaha. Amahirwe umuntu ayaronka gute? Amahirwe umuntu ayatakaza gute? Ntabwo ngomba kugenda ndahababwira, ariko ndasa muhave mugenda musome. Ngomba kubabwira amajambo ngira ndababwira umuntu wa mbere yaronse amahirwe. Muhave mugenda muhere kuri 15 urwe Samuel wa mbere igice ca 15 mubandanye kugeza kuri 17. Muragenda gusoma. Ngira ndababwira amakuru ya Sauli nihuta kuko umwanya uragiye dusenge. Sauli n'umuntu yaronse amahirwe nawe ubwiwe yabona ko atamerita. Sauli amahirwe amugwako pa agiye kurondera indogoba za Sauli zatakaye. Muri ayo mahirwe unashima, si nawe yagiye guhura na Samuel, si nawe yagize umutima wo kuja kuraba Samuel. Yagize amahirwe ko yajanye n'umuntu mwiza amukebereza mu muhamagaro wiwe atarazi. Umusuku wiwe niwe yamubwiye ati databuja ntidutahe. Wewe yari yavuze ngo dutahe zabuze, papa hava kekeranye yuko natwe twatakaye. Uwo bari kumwe aramubwira toya, reka turondere Kamenyi, reka turondere Samuel. Hari umukamenyi ngaha arashaka kuturangira senga tubwira aho biri. Muri iyo nzira yo kugendayo, kuko yisanze atana n'amafaranga afise ko bategeza gushikana ngo ashikeyo, ahasanga message y'Imana. Imana iramubwira ati ndagutoranije ndahugira umwami wa Isirayeli. Amahirwe amugwako atarazi, atasengeye. Unashima yaranabwiye prophet Samuel aramubwira ati jewe wowe wanyihenze kurabwira Imana ko yihenze. Je ndi wo mu muryango wa Benjamin, turi abantu bo hasi nasezerano ryo kuba umwami ribaho. Toya niwe watowe. Nagomba ndababwire yuko yari amahirwe aremereye ku buryo umunsi wo kumugaragaza, umunsi wo kumwerekana ku mugaragaro igihugu gikoranye, yari inyegeje kubera yumva atamerita. Barinze kumusanga mu ntekera anyegeyeyo, araza bamukurayo aramushikana, asigirwa amavuta ya kabiri imbere y'ikoraniro rya Isirayeli. Ababaye umwami mu mwanya mutoya, amahirwe abarayaronse. Imana rero iramubwiye ati uzokora gutya na gutya na gutya. Nguyo abazi ko akazi kiwe araka naka naka. Umunsi umwe Samuel ababwira ati muraduga ku musozi, harageze ko dutanga ikimasa.
ngo bagende ku musozi. Samweli amera nk'utevye gatoya, Imana iramutevya kugira ngo irabe umutima w'umwami ko vy'ukuri umwami yoba azi ahahera n'ahageza, kuko kurenga karimbi vyirukana amahirwe wahawe. Nta muntu yanyumvise bana, mwanyumvise? Kurenga ukaja mu bintu utagenewe vyirukana amahirwe. Arateba ngo hageze ku mugoroba n'umwasi ariko araza agomba kubatera. Hama Sawuli aravuga, umwami Sawuli ati ebana, turabona ko profeta atevye nubwo ari wajejwe ku, turabizi ko ari watanga ibimazi, niwe yabigenewe, mugabo naje ndi umwami, sindi muto, arabizi ahahera, arazi ivyo ajejwe, ati naje sindi muto ndi umwami, tinogitanga ikimazi. Kubera iki? Bibiri tubwira ngo yagiye kugitanga kuko nivyo yasiguriye Samweli, ngo akigishirako Samweli yaciye ashika. Ngo ashike Samweli aramubaza ati ivyo bintu wakoze ga Sawuli nibiki? Aramubwira ati nabonye abantu batanguye kumvako, cambona ko nkwiye gutanga ikimazi. Ngibi ibintu biriko biratuma bashumba bahemuka, ngo rikwera ishengero riko riragabanuka, agatangura gukora ivyo atagenewe. Akamahindura titre kuri Facebook ati ubu munsi nitwa profete, ati mbona abaprofete ari bafise isoko, pastor ryabuze isoko. Genda murabe baguma bahindura profete. Umuntu yataga gatatu umwanya mutaka baradeklaranga, rega nabwiye ko mbaye apotre, ndi apotre guhera uyu munsi. Byose niko ngo abantu batanguye kumuherako, ngo acagenda kwita. Samweli aramubwira ati ni igiki cyagutumye ukora icyaha? Urabizi ko akazi utakagenewe, aka nakazi kacu twebwe abaherezi. Arasaba imbabazi, aramubwira ati sawa. Muga Samweli yamuravye aramubwira ati feza attention ntuzosubire. Imana imuha amahirwe ya kabiri, iramubwira ati genda kwica abamareki. Ikiramubwira ingene abigenza, ni wagerayo n'uruyoya n'imbeba n'igisurira ntiyagire ikintu na kimwe usiga, abantu bose wice urangiza, ntiyagire umumareki numwe usiga. Ngo agereyo abona abakobwa beza, abona abahungu bakomeye, ataboza muri security, araraba abona araba abantu babi micoko, inzara yishe. Abari babwira abasoda ati kubita bose ke kagura barya, hama babeza nizi nkumi nziza uzizanira zitware. Sivyo yabwiwe. Murumva ingene umuntu atakaza amahirwe. Mazoea, kuzoea. Mungu anakuambia fanya hivi, wewe unafanya vile. Kora gutya ugakora kuriya. Nguyu yaragiye ngo agaruke. Samweli Imana irazira mubwira ati ndicujije. Samweli wavyumvise? Ndicujije gituma nasiza amavuta umuntu yitwa Sawuli. Mutekereze iryo shava aho ryari rigeze. Aho Imana ishaka kuvuga ngo ndicujije gituma natoranije mwene Kishi. Tihabaye iki? Genda umurabe numva nicujije. Imana yamubwira ati nta nivyo nisigura, genda urabe. Samweli arakwakwanya ariruka agenda kuraba Sawuli. Ngo ashike aramubaza ati Sawuli wakoze ibiki? Ati nukuri ivyo wantumye byose, ati nabikoze neza. Ukinisha amahirwe, gukinisha amahirwe. Ti wabikoze neza te. Samweli aramubaza ati okay ndavyumva. None ugo gwanaga ndiko numva inyuma yacu. Nugwiki. Izo nduru ndiko numva ku musozi niziki. Ngo urabona ngo nabonye ibintu vyiza mbona sinovyica. Samweli aramubwira ati s'il vous plaît Sawuli, nakubwiye ngo iki? Imana igutuma yakubwiye ngo iki? Hari abakobwa beza yagutumye, hari abahungu bakomeye beza bakaranga yagutumye, yakubwiye ngo wice umumareki wese. Hama aramubwira ati kubera ubikinishije Imana mvuye muhiri mbwiye ngo yamaze kwibonera uwundi. Muravyumvise ingene amahirwe yimutse? Iyo ukinishije amahirwe kuri bande tushe haba hariho uwundi. Wowe wibwira ngo iyo ntebe wicaye ko nguzoyiguma kugeza Yesu agarutse. Hari abandi bari kuri bande tushe bakeneye kuja muri uwo mwanya wawe. Ifise ibihumbi ndwi itegura. Urabona muri uwo mwanya ndiko nakora, Imana inyuma yanje iki yategura ibindi bihumbi ndwi ngaha. Ninafite inata nukunyaka amahirwe igicari ku wundi. Nanje kubera nzi ko nashaka gusubiraho navuye, ndamwumira kugeza Yesu agarutse.
aho navuye ni habi sinzohasubira mu izina ryande rya Yesu. Mu mwanya muto ibintu birahindutse. Sawuli aramubwira ati subira usabire imbabazi. Aramubwira ati wewe akana karyo ka kabiri wakoze amafuti ya mbere irakureka, usubiye ya kabiri nta mahirwe ndaguhaye. Kandi urazi cyabaye, Samweli ngo abaragiye ngo agende, Sawuli afata impuzu yiwe abaratabuye. Samweli arahindukira aramubwira ati Sawuli we atukutabuye ikoro y'impuzu yanje niko ubwami bwawe butabuwemo kabiri. Sefini Imana iretoranirije uwundi afise umutima nk'uwayo, azomwumvira, azokora ivyo data agomba. Uwo mwanya nyene yavuye kuri uwo musozi afise abazimu muri we, afise amapepa ariko aramusumbuwa, vyasaba ko uwuzomusimbura bamuvugiriza igitari kugira ngo bigende neza. Amahirwe babaye gute? Acamara imyaka 40 mukomesha imyaka 30. Mu bantu bamuzi ngo numwami, mugabo mwijuru bazi ko yatwaye imyaka 3 gusa. 37 ari y'umuruho gusa muri biro mugatakaza. Umva gutakaza amahirwe. Uwa kabiri rero numugabo ngiye soze kanyarutse, uwitwa Uziya. Uziya yari umugabo asenga, akeneye kubona Imana, yinginga Imana cyane. Mana ngirira neza, mpumugisha ngirira neza. Bukeye Imana ati ndagutoranije. Bibiri ivuga ngo uko yakomeje kurondera uhoraho, ugenda ubirabe ni muri mu ngoma ya kabiri gice ca 26 25 niho umenya amakuru ya Uziya. Nguko yakomeje kurondera uhoraho, nguhoraho yamuhaye umugisha zibikomeye, acaba umuherwe, aba umuntu adasanzwe. Ngo amaze kubuhambaye ngo yikubita kuri poitrine aravuga ati sha tijewe Uziya ndakomeye. Ataravuga ati nubwo nkorana n'abaherezi aribo bari hafi yanje bajejwe kunshikana ku Mana, sinogira ya mafaranga ngo Imana ngo imbuze ko ndayisanga hiri. Uziya aje nama baramubwira ati mze rorera makuhani wakuje, abaribo batanga ikimazi nibo babijejwe. Arababwira ati subire inyuma genda umwami, ati nimunshirireho inkwi, ati vyose ubu désormais ngira ntangure kuza ndabikora, nzoba umwami nongere mbe umuherezi. Kubera gusarishwa n'akanoti ngo yinjira inani, ageze mu coteza hagomba gutanga ikimazi, abaherezi barashitse bababwiye amakuru, bashitse baramwinginga ati mwami nyaguhora ku ngoma. Bunama kuko ntibashobora kumwegera, ati mwami nyaguhora ku ngoma, ati turakwinginze ntukora ivyo bintu, ako kazi saki wawe, tubwira ico ushaka tugisabe data ku bwawe, mugabo ntukore kuri ivyo bintu sigwawe, hari amaboko abijejwe. Va ngaho hantu nibanamwegera, ati nyaguhora turakwinginze. Aratikangara arabwira ati to va ngaho, ndabafunga. Mu mwanya muto ngo agiterura ikimazi, akigiterekako ngo ubwo nyene ngo acajejeta imibembe. Ubwo nyene wa wundi abaherezi bari ko bararabira kure kubera icubahiro c'ubwami, mukanyishase bari bamuteruye nk'imbeba. Barakwakwanije barirukansa kuko nibo bonyene bari bemerewe gukora ku muntu w'umunyamibembe. Bamukuye ngaho ntibanamutwara ku kirimba, bari bafise ahantu batwara mu gashambrete kuko umwami ntibamuta inyuma y'igisagara. Baba bateguye agashambrete bamutamwo akazopfirayo, baranyarutse batererayo. Uwari gihangange mu mwanya muto y'amahirwe baragiye, yapfiriye muri chambrete. Batererayo isahani, bagaterera agakombe, umuntu yanyiganyiza igihugu. Amahirwe iyo utayamenye ngo uyabere maso aragucika, aragucika. Ndagomba dusenge, ndashaka muhaguruke dusenge. Birashoboka ko hari ibintu, hari amahirwe kanaka ushobora kuba wumva watakaje, mugabo nagenda abwire kwibanga nyamukuru. Nababwiye ibintu bitatu. Icambere nyamukuru nuko utanjanjwa kugakiza, kuko ibindi vyose ayandi mahirwe yuririra kugakiza, yurira kugakiza. Deruka kuganira n'umuntu arambwira ati urumva n'umuntu yaramaze igihe ariko aratuka bakizwa.
ubunye abantu basigaye barishizeho bicara ku nzoga bakavuga abapasitori, bicara mu kabare bagatera inkuru bakubita sante tihe ngo abapasitori ngo barabarembeje ngo nibo bavugwa gusa ngo uwo rero ni umwe mu bari mu ishengero, apana mu ishengero ry'iwanje bakijijwe nzi amabyandika atuka bashira akantu kavuga abapasitori akagashira kuri stade ati gira gutya mu minsi iri imbere kubera amafaranga yumva ubwoba buramurembeje arampamagara ati nyaruka hari ibintu numva ntamenyereye, ndaza ndamuraba arambwira ati mfise ubwoba bw'urupfu uko nsohotse numva ngomba gupfa. Ngomba gupfa ati ndaba mu muduga nkumva ashaka gupfa, umva ushaka gupfa ati burya rero ugira upfe, umaze kubwumva burya rurahari gira upfe uko ugomba gupfa aravyumva, urupfu ruramota uravyumva. Arambwira ati nukuri mvise ubwoba, ca ndamubwira nti ushaka iki none? Ati nshaka unsengere. Urumva nkore majibra gata piriripa burakuvuyemo rero subira weme. Ndamubwira nti wewe uri umukizwa, uri umwana wo mwishengero waraguye utuka abapasteri wandagaza abantu bose mwicara ngaha mukavuga abakozi b'Imana, wibaza ko ivyo bintu bishobora kwijana kugira ndagusengere? Subira ku matanguriro, udasubiye ku matanguriro sindagusengera kuko Imana nirikira guteza ubwo bwa kandi iragutwara. Subira hariya muhagarike kuvuga kuba abasizwe, kirazira Bibiri ivuga ngo ntukavuga uwo nasize amavuta. Hajya se ahantu ho kwicara ngo ugende kuganira umukozi w'Imana, ibi niba Imana irikira kugira. Ndamubwira nti sinkeneye kuzi wanje sinakushaka mwishenge, ariko subirayo, usubiraho waruri ugenda handi mugabo subira ku matanguriro, subirayo kandi bishobotse wegera abakozi b'Imana wasaba ikigongo. Arambwira ati reka renda birabe kubera nyene urabona abafise amafaranga bafise ukuntu bavuga, ati fuka amarenda gusengera cashiraho ibiganza n'abantu Imana tabara kura ahubwo rupfu musubize hagaruke stabilité turaye ko yogaruka natagaruka ucumenye ivyo ukora kuko ni uzi ivyo ushaka, ni uzi ivyo ushaka. Oya bene data ibintu vyo gukinisha vyahaheze nukuri, hari ibintu biryo gufyinata bisike bihari. Turi mu gasuzuguro, umuntu umwe akora amafuti tugatukigwa hamwe twese. Ifo yuko hagaruka igitinyiro c'abaherezi, ifo ko hagaruka igitinyiro c'ab'Imana yatoranije, ifo yuko bamenya ko hari ahantu badashobora kurenga, kirazira kikaziririzwa. Afere y'umuherezi, ikosa ry'umuherezi ntirihamagariwe kuza gutunganizwa mu ntama, kirazira kikazirizwa. Uwamutoranije ni wamuganiriza canke abo bangana titre bakamuhamagara, mama kampamagara ubundi akampamagara kanyicarika ati turiko turumva ibi nibi gira uhindure. Muga intama mwe ntimwemere aho mushobora kwicara ngo mutuburanye mwebwe muri ntama. Subiramo ngo intama. Yesu nashimwe. Muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. cyane Imana ibaha umugisha. Agomba imbere yuko dusozera mfata akanya ndabashimire abashitsi bacu beza, Imana ibahezagire. Umukozi w'Imana, Imana iguha umugisha, Imana iguhezagire cyane gose kunyemera nk'umubyeyi wawe. Imana iguhezagire kandi nanje ndakwemera nk'umuhungu wanje. Imana iguhezagire cyane n'umutambukanyi wawe, Imana ibahezagire. Ishengero ryose aho mwagendanye, Imana ibahezagire. Turashimye cyane kuza kudushimangirira ijambo ry'amahirwe twararironse ry'uyu mwaka, ariko uko umuntu wese arivuze ko ryongera kutubera rishasha.
ndibaza abasanzwe hano mwarose ibindi bishasha byongera kuri bya bindi byose byagiye biravugwa ku bijyanye n'amahirwe, kandi ntibirahera, hari n'ibindi tuzobandanya kuvuga ko kuri iri jambo amahirwe. Ni ijambo ryiza, ni ijambo rikomeye cyane Imana yaduhaye muri uyu mwaka, ariko hari ikintu gikomeye atubwiye yuko uko uyahabwa kandi kushobora no kuyatakaza, bisigura yuko dukwiye kuyateramira nk'uko ijambo ryatuje ko ntitwanjanjwe ntitubifate minenegwe, ariko duteramira amahirwe turimwo muri uno mwaka, duteramira amahirwe twahawe mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Yesu yapfiriye abantu bose, ariko si bose bamwakiriye. Twebwe turi muri ayo mahirwe kubona hari umunsi twavuze ngo mwami Yesu ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Burya yo n'amahirwe nk'uko yabitubwiye ya mbere twaronse, tutakwiye kwanjanjwa. Shimiye cyane gose, karibu tena. No hanyuma rero turaguhaye kaze, ni muhira wavuze ngo ni muhira, no hanyuma wumvise bigufashe uzocuza naho tutoba twagutumiye, uzocuza wiruka, uzobugize neza cyane. Turanezererwa kukumviriza, ufise amajambo y'ubugingo. Weje bundi namubwiye ngo ndi connecte kuri wewe, burya na wewe ndi connecte kuri wewe. Ufise amajambo y'ubugingo y'ikimazi, nama numva agafasha umutima wanje, kandi umuntu wese avuga ibyiza numva numirira abantu bose ngo baze baramwikonegitako. Marcelo turamwikonegitako ari hariya muri Kongo ari kure, kubera iki ntikonegita ku bari hano bavuga ibintu by'ikimazi tukabikonegita ko si ukwikonegita gusa kugira tubirye, tukanabasabira umugisha. Inyuma yo kurya ndagusabira umugisha, nkavuga ntimwongera ayandi mavuta, nejo ninamwumviriza nze numva ibindi byiza by'ikimazi biryoshe bimuvamwo. Haleluya, haleluya. Birakwiriye ko dusengeranira cyane cyane muri no minsi ya nyuma, tugashigikirana mu buryo bw'imwemu, tugasengeranira, tugafatana amaboko, tugashigikirana mu buryo bwo gusengeranira. Birakenewe cyane, birakenewe. Hari igihe usanga umengo ntacyo bitubwiye, ariko burya turakwiye gushigikirana muri ubwo buryo. Abakorera wa mubi bariko barashigikirana kandi barazinanye, bakabakonekte, uri muri Amerika akabakonekte n'uri ngahi Burundi, bariko barakorera wa mubi kugira ngo barushirize kugira inguvu no gushigikirana gukora ikibi. Twebwe rero abariko barakora ibikorwa by'umuco, abariko baravuga amajambo y'ubugingo, bikatunanira kubikonekitako, biba bikenewe ko twikonektanako kugira ngo dushigikirana, ariko kandi ni inyungu kuri twebwe. Haleluya. Rero turabashimiye abaririmbyi, Imana ibaha umugisha mwinshi, mwakoze cyane. Rero ndabona bigiye gushuha ko mbona mwaziye rimwe, ariko tugira dusozere neza gusumba uko twatanguye. Hajya abahigwe se abatanguye, abahigwe n'abazosozera neza. Twumvise amajambo y'Imana, sawa, twari twataziriye, ni sawa, ariko na n'ubu reka dusozere neza gusumba uko twatanguye. Haleluya, haleluya. Ariko iby'Imana biranaryoshe, jewe ndiko ndumva tugiye kwinjira ahantu, jewe ahandi hantu ntubona ko Satani ariko aravyura ingunzi, ariko je hari ahantu ndiko ndabona muri no minsi tugiye kwinjira, tugiye kuja. Personnellement nditeguye kuhinjira, ariko umuntu wese yiteguye agiye kuhinjira mu bundi bushobozi, mu bundi bwiza, kubera ikanguro ryarinjiye ntirisubira inyuma. Hari ivyo rero tugiye kwinjiramo, tugiye kubamwo, bizona dusaba kurara hano. Waje wari witeguye guca usubira inyuma, ugasanga wahaheze, wahagumye. Tugiye kuba mu bihe byo kurara mu nzu y'Imana, atari kubera wabipanze, ariko kubera Imana yabigupangiye, yabonye ko ari byo byiza, yabonye ko ari byo bibereye, yabonye yuko kugumaho hari ico ugiye kuronka gisumba ico wahorana. N'ivyo bihe tugiye kwinjiramwo,
ntuzuraza canke ngo uzuraba muri ibi bintu vy'Imana upanga yandi maprograme canke wumva nyene uri mu vyawe mu kwirongora. Oya, reka tureke mpwemu yera turongore, atujane aho ibihe vy'Imana bigomba kudushitsa. Haleluya. Ukwiye amashimwe Yesu, imirimo yawe. hari ibyo unkorera ntarasenga, hari ibyo unkorera ntarasenga. Unde mu mutima, unde mu mutima, mu rugendo ndatukwishimwe, ndatukwishimwe. Haleluya.